abantu bafise inkoho bakurije ko inkoho hejuru bashaka kubwira ati ujya mukenyezi canke ujya mukobwa canke ujya mugore utegeza kuryamana nawe wanse turakurasa ugasanga bako bakoresha iki ibigwanisho bikinjira kubera ujya mugore yatanze mission ugasambana n'ujya mugore nukonye ni gufatwa ku nguvu yego. Ya ntabaramukije kandi bakunzi banje bakunzi ba Major Talent TV ndabizi neza yuko mugwe neza abari mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Congo mu bihugu bitandukanye ndetse no kumpera zisi hama uyu munsi ndaje kandi mu kiganiro canje muri ca kiganiro cacu nyene muri ca kivugo cacu tumaze imisi ko turagira iki tumaze imisi turiko turavuga ko ariko imbere yuko ntangura reka manze nivuge uwundi wo nubwo kenshi na kenshi munzi kandi mukunda kumenya uwundi we ariko amazina yanje banyita Jedor ndi kumwe n'umutumire wanje ni wa wundi nyene ndazi muramuzi ubiherutse twari kumwe mu kiganiro reka nawe yivuge yongera bibutse uwari we. Amazina ni yandi y'amatazirano yanje Nzeyimana Emmanuel ayo n'ayabavyeyi munyihanganire. Amatazirano ni Emma King. Amatazirano ngo ni Emma King niryo zina asanzwe aziko mbega iryo zina Emma King rifatiye kuki? Zina ya Emma King mu ncamake amazina giwanje ni Emmanuel. Oya ndashaka unsigurire iryo Emma King rivuze iki kuko iryo nuva yuko ari izina kenshi nakano kagahinya kuvuga ati ngo nizira ngo ry'ubustare rifatiye kuki mbega Emma King kugira ngo yite iryo zina ryaje gute akora ibiki muri iryo zina giye turyumvise twumva ca tumuvamo mu biki. Okay murakoze. Izina rya Emma King ni izina ry'ubuhizi abantu benshi bantazira kandi nanje ndarikunda ni izina rivuga umwami. Mu bwami rero murazi ko haba hariho abene gihugu umwama barongoye je nanje ndumukinyi wa Major Talent TV abene gihugu ndongoye nabakunzi banje abanywanyi badukurikira muri Major Talent TV ego ndagushimiye cyane gose majo mako Emma King numwami wa filme ndundi ndagushimiye cyane gose hama ubiherutse twari kumwe kandi twabikoze neza cyane gose warankundiye reka nagushimire cyane fataka yo gushimira hama uyu munsi ni ca civugo nyene kivuga kiti amabi afatiye ku gitsina uyu munsi rero sagasesishwa rumuri ivyo tubazaniye ni ibintu mutari musanzwe mumenyereye ubushite nimba nihenze twaravuze amabi afatiye ku gitsina ku ruhande rw'abakenyezi twaravuze amabi afatiye ku gitsina ku ruhande rw'abigeme ubu rero tugiye kuvuga amabi afatiye ku gitsina ku ruhande rw'abagabo abagabo bafatwa ku nguvu mbe Emma King ivyo birabaho ivyo bintu birabaho cyane ushima binabaho twavuze yuko ari amabi afatiye ku gitsina ndagushimiye cyane gose naye nshaka kumisha kintu conyene yuko amabi afatiye ku gitsina naho ye ku gitsina gabo umugabo agafatwa ku nguvu umusore agafatwa ku nguvu twagiye twumva ibitandukanye umugore ukungena afatwa ku nguvu ukungena umugore ahohoterwa twaragiye tubona ukungene umwigeme nawe nyene ahohoterwa agafatwa ku nguvu akononwa ubure tugiye kuyaga ukungene nawe umupapa ashobora gufatwa ku nguvu akononwa ukungena umusore ashobora gufatwa ku nguvu akononwa akosa gaseshishwa rumuri ibintu biriho kandi birahari ndashaka rero Emma King umupapa kandi ubusore warabuciyemo kandi wanyemereye neza yuko ayo mabi ariho abapapa bafatwa ku nguvu abahungu ko bafatwa ku nguvu abasore ko bafatwa ku nguvu abahungu bakiri batoya ko bafatwa ku nguvu ndashaka rero dusigurire mbega umupapa canke umusore canke umuhungu afatwa ku nguvu gute. Murakoze umupapa ukuntu afatwa ku nguvu n'umusore biri uburyo utandukanye nkuko nama ntangura kubivuga abantu mwese murabizi yuko muri rusangi ubuzima tubayemwo
habaho h'umuntu usanga umengo ashaka kuba hejuru y'uwundi. Yego. N'abapapa rero hariho ukuntu usanga umengo abadamu bashaka kubarengera rimwe na rimwe. Yego. Ico gihe rero tugiye kuvuga neza tugavuga mwido nido y'ukuntu umupapa afatwa ku nguvu. Turazi yuko abantu benshi biza kubagora gutahura kuko aza kwibaza vyinshi bavuga ati none umupapa cyangwa umusore hariho umwigeme yoshobora kumufata ku nguvu. Aza kwibaza ati mbega hariho umugore cyangwa umukobwa yofata umusore ku nguvu. Nivyo birahari. Gufatwa ku nguvu kwa mbere njyango mpereko mwese murabizi yuko hariho haba mama ntabo tuzi cyangwa se ntibamenyekana, ariko ico tuzi muri rusangi ivyo bintu biriho. Yego. Kandi ntabo tudoma ko kurutoke nta kuko ntabo tuzi, ariko ico tuzi barahari. Yego. Hariho n'undi muce w'abandi bantu bavuga ngo nabafubuzi. Abantu rero b'abafubuzi n'abahungu kandi bapfubura abagore b'abantu. Uyu mumama agiye kurondera kajya gasore yitwaje amafaranga kugira ngo azoze aracinya mu mugabo wiwe, yitwaje ngo umugabo wiwe ngo ntamukorera ivyo ashaka cyangwa se ngo ntamushimisha mu mabanga ndangura bitsina. Kaca fata amafaranga yotunze umuryango, yotunze urugo, kaca genda kuzera yahemba gasore ngo kazoza karamukorera umuti neza ko bariko tubivuga. Jesi ndavyita yuko kuba rukuja kugura uwo musore. Ca ndavyita gufatwa ku nguvu kuko yamuhendesheje amafaranga kugira ngo amuronke. Vyumvikane nimba uwo mwana mutonyi w'umusore ariko araja kuryamana n'umuntu w'umumama. Mbega nihagera ko yuba kugwiwiwe bizogenda gute? Wa mumama nta uzi yuko atagwaye ingwara kubera agiye kumuha amafaranga yiwe, nurumva yangwara wa musore arayitwara. Ikindi kandi abari karengera no ku mategeko yasezeranye n'umugabo wiwe kugira ngo baze babane akaramata atawuca inyuma uyundi. Umuce wa mbere rero nuyo waba papa cyangwa se abasore bafatwa ku nguvu. Ndagushimiye cyane gose. Avuze neza yuko hariho abagore usanga bafise ingo zabo, ko bafise ingo zabo rero bagakoresha amafaranga bakarondera abahungu bakiri bato bato canke abandi ba papa bagasambana nabo. Nkuko kenshi na kenshi dukunze kuvyumva kujya kuntu abasore nabo abakobwa bahendesha amafaranga. Ugasanga umuhungu aha amafaranga umukobwa kugira ngo amusambanye, aje amafaranga amupfuka ubwenge akamusambanya. Kujya kuntu nyene umusore ashobora guhenda umukobwa akamuha amafaranga, aje amafaranga agafuka ubwenge bw'umukobwa akamusambanya, ni nako n'abakobwa canke abamama bashobora kuduhenda twebwe abapapa, twebwe abasore, mwege abapapa, mwege abasore, aje amafaranga ari karaguha akaguhenda akaguhuma amaso. Ubwo uwo n'umuce wa mbere Emma King atubwiye neza yuko ari ugufatwa ku nguvu, ufatwa ku nguvu hendeshejwe amafaranga, kuko amafaranga ni ikintu ca mbere gikomeye hano ku isi. Ndashaka rero twiganire undi umuce ugira kabiri. Ego murakoze. Umuce ugira kabiri dukeneye kuvuga ko umuce w'abasore. Abasore bacu nabo nyene naho baba gishushe mu maraso. Yego. Nabo nyene hariho aho bafatwa ku nguvu. Uburyo bafatwa ku nguvu Yego. nabwo nyene buragoye gutahura. Mugo kandi wavyiyumviriye neza nko muri rusange nk'abantu dusanzwe tubayeho tubona ibera hirya no hino, vy'ukuri nivyo kandi birahari. Yego. Kandi birashoboka. Jewe ndatanga karorero nko kumwigeme akuze afise imyaka igeze no kubaka, akaba ari kumwe n'umwana w'umusore atarakwiza imyaka yo kubaka, mugabo ashushe ari muri ya myaka y'ubwadoresa. Yego. Uyo mwigeme nawe iyo begeranye na ka gasore kagishushe kubera bagasumbye ubwenge, urumva nk'umwana w'imyaka 14 w'umuhungu 13 ari hamwe n'umwana w'umukobwa w'imyaka 25,
30 umva uyo ntashobora kureka kumuhenda. Tuze rero turareka kuvuga ku muco umwe w'abigeme, ahubwo tuze turavuga n'aba bana b'abahungu bacu kuko bose n'abana nabo nyene barafatwa ku nguvu bari kumwe bariko barayaga bagashikaho bavugana ikiganiro c'amabanga mpuzabitsina. Mwese murabizi umwana w'umuhungu igihe cose abafise umuriro, ntaza kuraba ngo ujya mukobwa aramuruta, ntaza kuguraba ngo arakuze, oya, ahubwo wa mukobwa aza kurondera uburyo bw'ukuntu yumvisha wa mwana w'umuhungu. Je nivyo oye bagiye kuryamana bakakora amabanga ndangura gitsina, akaba ari umuhungu w'imyaka 13 n'umukobwa w'imyaka 25, ico gihe je ndabinsiguro yuko uwo mukobwa yafashe uwo mwana w'umuhungu ku nguvu. Ndagushimiye cyane gose Sagaseseshwa Rumuri uko no gufata ku nguvu umwana w'umuhungu, kuko ubaye uri umukobwa, kuko abakobwa barahari kandi babikora, si abakobwa bonyene ndetse n'abamama barabikora, ugasanga abako biyeregeza utwana tw'uruhungu duto ugasanga icambere amweresha amafaranga, ikigira kabiri ari mu rugo rwiwe canke yamumagariye ahantu atanguye kumushusha akamushusha amaraso akagira iki. Nkuko wabivuze ndagushimiye cyane gose, umuhungu aragira umubiri unyaruka gushuha cyane. Urumva hariho rero ikintu jaha bakunda kuvuga shaka ukinyegeza batita caresse, gukuyakuya umubiri. Urumva umukobwa canke umugore agatangura akora ko wa muhungu akamukora ukuntu kware umubiri w'umuhungu rero ubeze nk'ikibiriti ari urusoro unyaruka ubanguka, tusanga umwana nawe karagira iki ariko aratakaza ubwenge ntiyitahure ahari, akagira naho ujya mukobwa canke ujya mu mama atangura kumwereka ibihimba bimwe vyirondoka vyiwiwe. Umwana amaze kubibona rero aragira ikintu muri we kimutaka cyangwa kimutwara, ugasanga ico kintu kiriko kirakogwa. Uko no gufata ku nguvu umwana umuhungu, cyo gufata ku nguvu umusore, uko no gufata ku nguvu umupapa. Hariho rero ikindi emakingi nkunze kumva kandi kiraharawe kandi kiramenyereye gufata ku nguvu umuhungu. Abangu kesho akunda kuvuga ati mbega je nkanje n'umubogare, je mfise inguvu ndakomeye cyane gose. Ntimurinda kugwana n'umukobwa ugiye gufate ku nguvu, simaka ngo ufise ngo umupanga, simaka ngo ufise imbugita, simaka ivyo se nubwo bifise aragufata neza, akagufata neza ku nguvu, akagukoresha ico caha c'ubusambanyi mukamwabira ufashwe ku nguvu wowe nyene wa muhungu we. Hari ibindi rero icuranya mvuge giharawe, ugasanga nk'umukobwa uramugendeye, umaze kumugendera mu rugi wiwe canke mu rugi wabo, urumva akakuyagisha ibiyago urakogwa afise inzogeso. Hari abamama afise inzogeso ukabona arugaye umuryango, akacaho nyene agaca yambura impuzu, aca kubwira ati burya rero imakingi ndashaka tuje naho turyamane. Wena ukamubwira ati ntishokunda je sivyo ndimwo, sivyo niteguriye, ivyo ntavyo nokora. Aho ubwira ati mara kubwire rero tubikora kandi ku neza, ega kandi muca mubikora ku neza, tubikora kandi ku neza. Uvyanse ndakoma induru mvuga yuko bari kuransambanya. Ego muri ico gihe amaze kukubwira gutyo ushaka ube wabikoze, ushaka ube utabikoze niyakoma induru, abantu barashwada baca baza biruka ari benshi. Amaze kugushikira ugati vraiment wari kurakora icaha c'ubusambanyi, wari kurasambanya umukobwa, kumbe niwe yakoresheje izo technique kugira ngo agusambanye agufate ku nguvu. Aba papa barafatwa ku nguvu, abasore barafatwa ku nguvu. Ubwo nibwo buryo rero abahungu canke abapapa canke abasore abakiri bato bafatwa ku nguvu. Ntizo bivatse ngo je ngo ndakomeye ngo ujya mukongo ntimwinda kugwana n'umukobwa, ntimugwana oya, akoresha a technique ziyo. Nivuga yuko rero ico kintu no kuciyamiriza tukakigwanya, kandi nabo bari hejuru mu nzego mumenye yuko igitsina gabo naco kenshi na kenshi kirahohoterwa, si igitsina gore conyene n'igitsina gabo kirahohoterwa ijana kwijana. Buryo umuntu ashaka kumva ati bari kumwe n'umukobwa ngo bavuye ngo gukora ibintu ngo runaka, uko cyo bivatse ngo umukobwa ngo yarenganijwe ngo yagize iki ngo yahohotewe, ujya mu ngo yamuhohoteye. Hari igihe neza ugiye kubisuzuma kabiraba neza, wogenda gusanga ujya mu hungu mbere ari yafashwe ku nguvu. Ego reka ndakunganire. Ego urakoze. Nukuvuga yuko kubera ikiremwa zina muhungu yaremanywe dufate ubushobozi kandi yahawe ubutware n'Imana.
turavye muri bibiri urabona yuko n'ubwa mbere kera vyari bihari kuko nk'urya bitwa Yozefu avugwa muri Bibiliya nawe yarigeze gufatwa ku nguvu n'umugore w'umwami kandi yaramurenganije. Noneho rero kuri iki kintu wewe uherejeko kije aragahebuza ahubwo n'abantu babijejwe bari bakwiye kuza bararabira hafi kugira ngo ntibaze barafatirana kuko hari igihe usanga abasore bacu barenganijwe kabiri cyangwa se bahohotewe kabiri. Yego nukuvuga umukobwa yakoresheje ubwo buhinga umusore akihagarara ko akanka kuza kuja kumusambanya cyangwa se kuryamana nawe, wa mukobwa akacavuza induru, abaje kubiraba ntibaraba wa mukobwa baca bahana ujya muhungu. Kandi urumva ubwa mbere cambere hoho yahohotewe naho atabikoze je mparura yuko aba yamufashe ku nguvu. Ico ni cambere. Kintu kigira kabiri kica kijako nuko baca bongera bakaca bamushira mu maboko y'abajeje umutekano akaca ataka akaja gufungwa. Ikigeretse ko kibabaje kurusha ibindi bintu haraho baca bamucira igihano kirekire c'imyaka myinshi, ugazosanga ubuzima bwiwe bupfuye imfagusa, upfuye ataco yimariye kandi arenganijwe. Nuco rero twebwe dusaba nk'abantu babijeje natwe tuze turagerageza kuvuga bavyumva nabo babifitiye ubushobozi n'ububasha baze baradutohoreza batugira amatohoza yimbitse, babanze kwanza barabe bareke kuza barahaniraho batabanje kugira amatohoza. Murakoze. Ndagushimiye cyane gose aho kajambo yece kuvuga umukobwa maze arashobora akujaniranye akagera mu bihe agatwara inda nko yicambere we yaguteje isanganya izo nta nivyo warushaka nta nivyo waruwiteguriye aciye atwara inda yiwawe. Ni vya bindi rero muca mutangura gukwegana James inda yiwawe ukuvuga mugati jewe no gashahu we ko wanteje giturumbuka ibiki nibiki, ugasanga rero umukobwa atangwe gushigikirwa cyane gose cyane kwijana ko tugende ku muntu yagugize iki yagutwaje iyo nda. Urumva ugasanga umuhungu atanguye kuja kukuborera hiyo aho bamuzitse aho bamuboheye mu gasho hiyo mu mpimba, ugasanga ne ikarabura kubera iki umukobwa yagize iki ngo yamutwaje inda. Ariko ikintu nyamukuru tuvugiye gukora amatohoza yimbitse tukamenya mbega ibintu ko vyagenze gutya, mukicari ku muhungu ku ruhande rw'umuhungu, mukicari ku mukobwa ku ruhande rw'umukobwa, bose mukabashira hamwe hakaba kuyaga ukuri kukahaba. Urumva apana kujaniranya ugakora ibi nibi si vyiza. Hari ikindi rero Emma King kandi cagahebuza ukungena umuhungu ashobora gufatwa ku nguvu. Twavuze ko yatanga amafaranga, twavuze ukungena ushaka kumwinjiza mu ntuzeye umukobwa kwinjije mu nzu yiwe canka handi hantu mukayaga hamukana yugaye umuryango abatsinda ko minduru tutabikoze. Hari ikindi rero ngira mvuge coco cagahebuza ni kujya kuntu rero coco ni ikintu gikomeye cyane gose kandi nto kwirengagiza. Ugasanga nk'umugore yitwaje amafaranga yiwe canke yitwaje ubushobozi bwiwe agatanga mission abantu bafise inkoho bakurije ko inkoho hejuru bashaka kubwira ati ujya mukenyezi canke ujya mukobwa canke ujya mugore utegeza kuryamana nawe wanse turakurasa. Ugasanga bakoresha iki ibigwanisho bikinjira kubera ujya mugore yatanze mission ugasambana n'ujya mugore nukonye ni gufatwa ku nguvu. Turiyamijere ayo mabi akorerwa ku bahungu. Bakunzi ba Mico Talent yuko muradukurikirana no kwitura bakunda cyane gose kandi mushishikara kudukurikirana uko bukeye nuko bwije tubashikiza ibiganiro nk'ibinye mwumva yuko ibiganiro nk'ibi vyacu kandi ibiganiro bimeze cyane gose turabakunda cyane kwemunda kutwitaho. Emma King ndagushimiye cyane gose woshaka gusezerana ko adukurikirana ubifuriza n'umunsi mwiza. Hanyuma turabasezeye amahoro kandi turabakunda. Mugabo je nagira ngo mpamagarire abana b'abahungu namwe cyane muze muri yubara kuko natwe abahungu n'abapapa turafatwa ku nguvu nabigeme nkuko nabigeme nabo nyene bafatwa ku nguvu. Ndagushimiye cyane gose hama bakunzi ba Mico Talent TV ndabusa neza yuko kuri micro mwari kumwe na Jedor inyuma ya kamera turi kumwe na David Harrison. Imana ibahezagire naho butaha. Bye bye. Bye bye.